Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Aho muherereye hose rero yoba abadukurikirana baherereye nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize uburengero, ubuseruko, ubumanuko ndetse n'uburaruko, abari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana bari mu gisagara ca Bujumbura, Igitega, mu bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku migabane ya Korea harimwo Buraya, Amerika, Australia ndetse n'ahandi. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, cyane cyane tukaza kugaruka mu gisata ca politike ndetse no mugambwe CNDD-FDD. Inkuru zivuga kuri uyu umwe mu bari bakomeye cyane mu mugambwe CNDD-FDD ndetse binavugwa ko ari mu bambere bawutanguje, bamwe bakaraba banamutazira Mutama. Uyu akaba ari Hussein Rajab. Bamwe bagiye baravuga ko yoba yarapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2018 yishwe n'urwego rw'iperereza, kuko naho aribwo bwa nyuma yoba yaragaragaye amafoto yiwe. Umuryango wiwe wabandanije uvuga ko akiriho, iperereza ryo rikemanga ko ryoba ryaramukuye mu nzira. Igituma rero hari benshi bifuza kumenya aho Hussein Rajab ari, nuko hari amakuru amaze igihe kitari gito avuga ko yitavye Imana. Inyuma y'ayo makuru akaba atarasubiriye kuboneka nk'uko yahora irya nino mu binyamakuru bitandukanye. Gusa igihari, twarafashe akanya ko gutohoza irya nino kugira turonke umuco w'ukuri ku bijanye na Hussein Rajab ari nico ariko arakora. Tukaba twashimye rero kubasangiza ivyavuye muri ayo matohoza. Icambere twamenya nuko Hussein Rajab ari muzima. Inkuru zavuga ko yapfuye twabwiwe ko ubwiwe ari we yazisohoreye bivanye n'ibikorwa vyari vyimirije kuba mu Burundi. Amasoko yacu yaduhaye amakuru akavuga ko uwo mukenyuro wo gukwiragiza ibihuha ko yapfuye yigeze no kuwukoresha mu bihe vy'urugamba. Ico gihe we na Nkurunziza, uyu akaba ari Petero Nkurunziza, bariko barahigwa bukware. Ico gihe rero haranasoba inzandiko zitwa ko zari zibanga zisorwa n'abitwa ko baserukiye uburongozi bw'umare CNDD-FDD babikira imiryango yabuze. Bivuga ko hari abantu bari bazwi ko baronse inkuru batayigumizamwo. Nibo rero bafashije kugira ngo ico kigufa gishikira umwansi uko yari afise bambanga amatwi irya nino mu bibanza vyahuriramwo abantu benshi. Ico gihe rero vyarafashije rwose kugabanya umurindi w'uruhigi umwansi yariko. Umwe mu baduhaye amakuru yahoze ari mu bacungera Hussein Rajab akiri umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, akaba yarabandanije kumucungera ubuzima igihe yasohoka igihugu. Yavuze ko yabaye nk'ukubiswe n'inkuba abonye inkuru zivuga urupfu rwa Hussein Rajab inyuma yo gufatirwa ikigoma kwa Inarume, afatwa avuye mu masengesho ari kumwe n'uwamucungera ubuzima, ariko no we araronka aho aca arayanyaga. Iyo soko ryacu ryatubwiye rero ko yamenye ko ari ububeshi yumvise avuzwemwo ko yari kumwe na Rajab mu gihe we yari amaze iminsi ari ahandi hantu Romeo yari yamutumye. Akavuga ko rero yaciye atangura guhumuriza abo bari basangiye urugamba mu muhari Forebu, abwira ko ari ibigufa bizanana mu iperereza. Yahuviye kandi aronka ubutumwa buvuye kwa Rajab bumubuza gusubira kuvugana n'umuntu n'umwe, asabwa kuzimya telefone yo kugira ayo makuru agira inguvu. Aho niho yamenye ko Rajab bwiwe ari we yari yateguye ayo makuru ayahabo mu iperereza barayakwiragiza. Irindi soko ryaduhaye amakuru n'uwabaye umushoferi wiwe, aho nawe yaguye mu gahundwa yumvise inkuru zivuga ko umuduga warerura Rajab warasiwe mu gisagara ca Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Umushoferi arahasiga ubuzima. Rajab nawe arakomereka ku kuboko, telefone yiwe yarimwo amabanga nayo irafatwa. Uwo mushoferi yavuze ko Rajab atari umuntu wopfa gutora ahariho hose. Yatubwiye yuko we na Rajab bataba hamwe. Iyo Rajab amukeneye yaramuhamagara ku telefone akamubwira aho ahagarara. Uyu kandi akaba ari nawe yavuze ko hari igihe yamubwira ahagarare ku gituro c'amabisi mu isoko, canke ahandi hantu hahurira abantu benshi. Ahashitse agahagarara hagahera umwanya munini Rajab ataraza. Vyarashika kandi umushoferi akarambirwa agatiro kakamutwara canke akaba araganira n'abantu ku telefone, akaza yumva buno nyene Rajab arinjiye mu modoka atabonye iyo yarazananye.
Mu kugenda ngo Rajabu niwe yagenda aramubwira aho baca. Haragera aho Rajabu amusaba guhagarara kugira bagire utwo bagura. Wa mushoferi akaba ari we aja kutugura. Burya gagarutse yasanga Rajabu yagiye kera. Ntiyamenya iyo agiye n'uwo bajanye. Hahize akanya akamutelefona amubwira yitahire. Ikindi gihe kandi avuga ko vyashika ari kumwe na Rajabu bagahagarara ahantu. Ubwo nyene hagacaza uwundi muduga w'ibyo bitabona ufise imarati z'Ubuganda, u Rwanda canke zo ku kirimba c'umukuru w'igihugu ca Tanzania canke inzego nkuru z'umugambwe CCM, akaba yo ijana Rajabu. Uwo mushoferi ngo ntiyamenya uwumujanye. Uwo mushoferi akabandanya avuga ko inshuro zose yazanye Rajabu mu Burundi ata munsi n'umwe imodoka bajemwo yigeze isakwa, ngo vyari vyateguwe kandi bizwi ko aza kuhaca gutyo iyo modoka ikarengana idasatswe. Akarangiza avuga ko ahubwo Hussein Rajabu atari umuntu wopfa gutora ahariho hose kuko bigoye kumenya uko agenda, aho aba n'ico ategura gukora. Bikavuga ko hari amanama yigeze gutumiramwo abo bari basangiye uburongozi mu muhari Forebu. Inama zikabera mu makambi y'igisirikare yo mu gihugu ca Tanzania ndetse no mu bindi bihugu bibanyi vy'u Burundi. Amakuru twahawe n'abaherutse kubonana nawe mu mezi abiri aheze akavuga ko yabakiririye mu nyubakwa z'umukuru w'igihugu mu izinga rya Zanzibar. Ikindi kigira kabiri, hari abandi bantu bashinze intahe ko Hussein Rajabu ari umuntu adasanzwe mu gutunganya ubuzima bwa politike ku buryo bigoye gutahura ingene abigenza. Muti rero vyo vyifashe gute? Reka navyo tubice irya nino. Kubw'intahe rero ya Leonard Nyangoma na Pankarase Cimpaye uko ari babiri baremeza ko ivyo bamaze kubona kuri Rajabu bisize ubwenge. Bavuze ko CNDD-FDD gishika mu gihugu havuzwe icuka kibi muri uwo mugambwe. Hari izindi nguvu zava mu yindi migambwe zashigikira Nkurunziza kugira bashobore kwikura ko Rajabu. Bamwe bamuhora ko ari we yabakuje ku burongozi bw'umuhari CNDD-FDD, abandi bakamuhora gutsinda UPRONA na Frodebu mu matora y'umwaka wa 2005. Akaba kandi ngo hari n'abatashaka kumubona kubera idini yiwe Islamu. Gutsinda hasi Hussein Rajabu ntivyari ibintu vyoroshe kuko vyasavye ko abanyepolitike batandukanye bashira inguvu hamwe baramukoranira, ariko ubwenge bwiwe no kugendera ibanga vyatumye abansi biwe basendwa. Bivuye ku bihuha vyari vyarakwiragijwe ko Rajabu ashaka kuzana leta ya Kisilamu mu Burundi, ayo makuru yahavuye ashika ivatukano kwa Papa. Niho rero hategurwa umugwi w'abarundi boja gushimangira ivyo vyagirije. Babiri mu bagiyeyo harimwo Leonard Nyangoma ndetse na Pankarase Cimpaye. Icyatangaje abariko bari imbere ico Rajabu basanze yaraciye Vatikano kera arahabwa umubonano na Papa ubwiwe. Nkuko bivugwa n'abari bariyo, Rajabu yakiriwe yambaye imyambaro ya Islamu, ikanzu n'ibitambara vyo ku mutwe. Yoba kandi ari we muyoboke wa Islamu wa kabiri yakiriwe ico gihe yambaye uko inyuma ya Yasser Arafat yari umukuru w'igihugu ca Palestina. Akumiza kabaye nuko abarundi bari baje kunoganza ivyagirije vya Rajabu i Vatikano, bamaze indwi zibiri barindire ko bakigwa, barinda basubira inyuma atamubonano bahawe kandi bari basanzwe ari abayoboke b'idini rya Katolika. Ariko umuswahili we akakirwa kandi mu mwiherero wawe na Papa. Ubwo buhinga rero bwa Rajabu bwo kugera kure nk'uku vyatumye hari abanyepolitike bahesha mu kumugira umwansi nubwo hari abumiye ko. Iyindi ntahe nk'iyi nyene ni yumwe mu barundi baba mu Butaliyano yavuze ko ahamaze imyaka myinshi ariko atari bwigere agira amahigwe yo kubonana na Papa, ariko umunsi umwe yagiye yumva Hussein Rajabu amumenyesha ko yoje kubonana na Papa. Aha ngo hari ubutumwa aza kumuhera. Undi murundi akavuga ko vyamusize ingene Hussein Rajabu ahabwa umubonano kwa Papa vyoroshe mu gihe hariho abakuru b'ibihugu barondera uko babonana na Papa ariko bikanka. Amakuru amwe akavuga ko vyakozwe n'umusenyeri mukuru w'i Vatikano yoba ari umugenzi cyane wa Hussein Rajabu kuva akiri ku rugamba. Ubwo bugenzi budasanzwe rero bukaba bwarabonekeye mu rwandiko umusenyeri yigeze kwandikira bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD abamenyesha akababaro yari afise inyuma yo kumva ko Hussein Rajabu yarinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba mu mwaka w'2007.
bimeze uko no mu yindi ntahe y'umurundi aba mu gihugu ca Canada, aho yemeza ko we n'abandi barundi bo mu gihugu c'Ubwongereza bigeze kwakira Hussein Rajab igihe yaje mu Bwongereza kubonana n'umwamikazi Elizabeth. Hari amakuru avuga ko yari yajanywe no gusaba ko Uburundi bwo kwemererwa kwinjira mu muryango wa Commonwealth. Uwo mugambi kandi ngo baba warateguye kuva CNDD-FDD kiri mu ishamba bivuye ku mpanuro ibihugu vyari bifashe mu mugongo uwo muhari vyahaye indongozi zawo nka Angola, Afrika y'Epfo, Uganda, Tanzania, u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu. Umuzo rero wa CNDD-FDD ku butegetsi wari witezwe ko impinduka nyinshi harimo no guhindura abahetsi b'u Burundi mu makungu. Guhindura abahetsi nk'Ububirigi n'Ubufaransa vyari guhindura ubuzima bw'igihugu nk'uko biboneka mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ubugira gatatu kandi akaba ari yindi ntahe twahawe n'umunyepolitike ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ariko aheruka guhunguka. Uyu nawe yavuze ko inyuma y'urupfungo rwa Nkurunziza we nabo bari kumwe babonanye n'intumwa za Hussein Rajab zije kubabwira ko bo kwitegurira gusubira mu gihugu. Yavuze ko abo batahuye Murantunge yavuze ko bo batahuye yuko ari Rajab agira afata igihugu abanje gutembagaza Evaristo Ndayishimiye n'abo basangiye ubutegetsi. Rero baca batangura gutegura ibirori berekejwe n'imvyino vyerekana intsinzi igihe bazoba bashitse mu gihugu. Akavuga ko muri ubwo butumwa babwiwe ko abazotaha bose bazotaha mwibanga umwe wese ukwiwe akakirwa n'umuryango wiwe atabirori bizoba kuko koba ari ugusotorana. Babwiwe ko abo bibaza yuko ari abansi atari bo. Kuvyerekeye Rajab babwiwe ko we azotaha ku mugaragaro inyuma y'abandi. Mwene iyi ntahe kandi yaremeje ko bamwe mu Barundi bagitangura guhunguka haba mu bisagara canke mu mitumba abayoboke ba CNDD-FDD baciye batangura kubaburabuza abandi barankiwe gusubira mu matongo yabo. Ariko haciye hasohoka ingingo ivuga ko umusangwa azorya urwara uwahungutse azoca yibonera ko. Abari bigaruriye amatongo y'abahunze bategekwa kuyasubiza bwangu ku buryo n'abari barahunze bava mu buzi bwa leta hatanzwe itegeko ryo kubasubiza mu kazi atakirinze gusabwa. Uwo munyepolitike akavuga ko nubwo bitavugiwe hejuru ngo vyaraboneka ko hari izindi nguvu ziriko zirakora ivyo bintu, ariho abarundi benshi bashimagiza ubutegetsi bwa Ndayishimiye ko buje guhindura ibintu. Akabandanya avuga ko yatangaye cyane ukuntu ibintu biriko birakorwa mu gihugu ku buryo abarundi bose bisanga bangana atawusumba uwundi. Ya ngendo rero yahuriranga abo mu mugambwe uri ku butegetsi bacinyiza batavuga rumwe nabo igendera hera mwibanga. Nta watsinze nta watsinzwe bose n'abarundi basa. Amakuru adasanzwe kandi y'ibanga twakuye ahantu hizewe akavuga ko mu mikebukano Hussein Rajab yagiranye n'abategetsi b'u Burundi harimo ibintu bibiri bikomeye. Ica mbere, ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD indongozi zawo zasabwe gukora ku buryo umugambwe CNDD-FDD ugumana ishusho y'ubukomezi ariko abawugize bakakwa ububasha bwo gusubira kugirira nabi abandi Barundi. Nico gituma rero ng'inyigisho Ndikuriyo avugira habona atarizo zigishwa imbere mu mugambwe. Reverend Ndikuriyo ariko aravuga yerekana ko abanyamugambwe bakwiye gusubira kuba ibishirira imvugo ziteye ubwoba ariko mugambwe imbere bakigishwa ko uzosubira kwigenza nk'ihembe ryo muci azokwibonera ko. Benshi mu bari muri uwo mugambwe kandi baremeza ko inyigisho n'inyifato vy'abarongoye vyahindutse ku buryo wogira n'undi mugambwe kandi ivyo bikaba batabwiwe igituma bihinduka. Ica kabiri kandi ku ruhande rwa Evaristo Ndayishimiye ngo yasabwe kubanza guhagurukira ikibazo cy'umutekano mu gihugu ntagire umurundi asubira kubaho yikanga kugirirwa nabi. Amakuru adasanzwe dufise akavuga ko gushira abarundi mu buzima buzimvye ari inzira yo kubahamura kugira barazwe ishinga n'ubukene bibagire yanzigo yo gupfa ivya politike n'imigambwe ngo bukebuke rero bazokwisanga basangiye gupfa ku buryo hageraho bipfuza gusangira no gukira. Waduhaye amakuru akavuga ko ari cyo gituma Ndayishimiye atacu yinona iyo ari karayaga vya biganiro vyiwe vyo kujajura kuko azi ivyo barimwo mugabo ngo bizwi n'abake. Akavuga ko ingingo zotuma ubuzima bw'igihugu busubira kugenda neza zose bazizi n'amarira y'abarundi kandi bayumva ariko babireka babibona kuko biri mu mikenyuro wuko atawunyinyana ashonje. Amakuru twabura
amakuru kandi ava mu gihugu kibanya akavuga ko hari umwe mu bakuru b'ibihugu vyegereye igihugu cy'u Burundi yigeze kubwira zimwe mu ndongozi zaho ko yashimishijwe cyane n'ingingo abarundi bafashe ngo yo gupfunga Hussein Rajabu nubwo ari inshuti yiwe cyane. Yavuze ko ngo ivyamushimisha ari uko bakimupfunga imigambi idasanzwe y'iterambere ry'igihugu yari hejeje guhagarara. Ivyo kandi bikavuga ko ngo bamwe bikavugwa bisunze ikiyago Hussein Rajabu yigeze kugiranira n'iyo ndongozi ikomeye ku rugamba n'igihe yaja kumushigikira mu cuka kibi yarimwo mu Bufaransa. Ariko amaze kubona Rajabu abarundi bamupfunze ngo yaciye yiha intego yo kubaka vyinshi cyane mu gihugu ndetse no mu mugambwe. Ese iyo bari Hussein Rajabu ngazokorera mu ngata? Bamwe bakibaza bati ese iyo bari Hussein Rajabu azokorera mu ngata ndayishimiye mu gukwiza isezerano ry'inyabutatu ari ryo Nkurunziza Rajabu na Varisito. Iyo migambi y'iterambere iguma mu majambo n'inzandiko yoba izoja mu ngiro ari Rajabu aramuswe Burundi, natwe ntavyo tuzi. Aya akaba ariyo makuru make twabashe gutohoza cyane ku vyerekeranye na Hussein Rajabu yahoze mu burongozi bukomeye bw'umugambwe CNDD-FDD, mu nyuma arafatwa arapfungwa mu iborero rikuru rya Mpimba aho yaje gutoroka mu mwaka w'2015. Aya n'ayandi yose rero ufite subscribe canke sabone niba utari wafyenda kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.